tutarashika no kuririmba nikihe kino catumye kigupushinga kugira ngo reka nje mu muziki je Rich Boy ntangure kuririmba ndahenda tu ego muri kwa rugendo nyene urumvise ko ufise impano uranditse biragoranye ibintu vy'akanoti mu bakanoti kawe karaboneka bukebuke indirimbo ya mbere ngiye urayiduhereje ya mbere muri studio ngiye urayiduhereje urugendo rwawe reko kuva mu kwandika kugira ushike muri studio indirimbo yiduhereze ikintu cakugoye niki je kuri kindi kandi hantu dushisa kuri ya ndirimbo twaringire Rich Boy hodi mapenzi hebu fungua sitaki kuingia nahitaji kukujua nasikia unaumiza nasikia unaua eti upendi maskini kwa nini unabaka indirimbo ya mbere barayifuze yarayifuze ati genda uzane indi song nye nitwika umuririmbyi indoto yawe bisadofise ni yihe kuzotera imbere tunyene nkaririmbana n'abantu bakomeye nkakubita amashow hanze y'igihugu no mu Burundi Yes, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Bujakwe fama pe manoti promoter metre de cérémonie manoti promoter metrato cérémonato muri no misi bongeye ko de VIP uza kwigana inoti azofunga bene de camera ndiko muri jimo ndashobora kubona ivyo mudashobora kubona ni cameraman mfise umusore afite nikiwe ni engineer just cameraman rense aguma hindukiza agira nkuko arabaka ibintu bisa neza cyane no musi rero ndikuwe n'umuntu nawe nyene asa neza cyane kaye nanje ntimuncishe mwizisho nsa neza cyane uko biri kose ndikuba n'umutipe ari ryambere aciye kuri ba Manoti TV ryambere ndamubonye ariko mwe ni ryambere mu mubonye ni muri kwa rugendo nyene twafata uvuga tureka dufata ukuboko impano zitaramenyekana kugira ngo tuzibereke muri no mwanya rero ndikuba n'umutipe yagiriwe ibako ryo kuca kuri ba Manoti TV ninde ndikuba na Rich Boy yarivye indirimbo afise indirimbo imwe gusa kuri YouTube ariko iyo ndirimbo nyene yatumye ntihangana ko kugira ngo ndamuzana imbere yanyu kugira ngo mubone indirimbo bita Darling ndaza kwabwira amateka ye kugira ngo nawe ushije kuri YouTube kugira ngo oyiraye mbere ko ntangure kamazende namuramutse vuga ati Rich Boy vipi fresh bro meze neza kuva mu gitondo gushika no masaha ibintu byawe byose bimeze fresh bimeze fresh clear urazi gituma nciye negera inyuma ko burya je ndavuze mbona ugo muvugo nyinyegezamwe wapi man ndavuga tene wa mutipe bigenze wapi je ndari bro bigenze gutaratinya kamera ati bite mbona ngo fresh bro wapi man umeze neza ego ni muhira nta kibazo na kimwe iriya ni kamera nta muntu numwe azaturaba sivyo wire kuri kino cyose uvuga ni fresh nta kibazo na kimwe iyi niyo televiziyo yonyene ivugirwa ku rusaku warubize umunyero sako buja flavor mubonye wabwambone none twa tumaze kubonana rimwe gusa tumaze kubonana enjour musi ndakujana kwa ipisha ukadukorera ibisanga wapi bro byarashitse aho umuntu wikira amaudio mbwira ngo yipingwa abana ngo yipingwa ibikini kimwe bajambo menshi kwa ya mo bro yari atebeje mani songe ndake kandi nari ndayikene wari umunsi avuga ati yime ndayisuke mu bantu ndayiha abantu aba bro nyene banezerwe nyene hiyo nawe tuvyumva nagomba amaudio ngo abantu ngo yipinu kuri ngo yandi akandi yipinda zarakunda kugenda ibiganiro nanize uranjana ku producer wezeye none hari irangira atevye none indirimbo ne igwa irameze neza gitone yaratevye ni nakantu bita kuryobora ariko araryobora indirimbo kugira ngo usanganya yakarayinya kubera aja rusasa numvise kisohoka nimeze fresh sana abantu bayakiriye gute kuri YouTube bayakiriye neza bayiko barayiraba nyene ari benshi mamagana n'abandi kuguma bayiraba tu uciye mu ikaratiye nyene abantu barayivuza nta kibazo nakimwe barayivuza nta kibazo man twatanga utari dondora turiko tutari dondora abantu bakunda kudukurikirana je ndidondoye barasanzwe banze hanga kantu ntagize noko ntaramukije bakobwa muri Saudi abakobwa bari muri Saudi abantu barakunda kumara ngo nkunda kuramutsa abakobwa bari muri Saudi bana mwubahwe cyane Saudi na Oman diaspora buba we nawe ni utari dondora shaka widondora abantu umuntu avuga ati Declive Rich Boy ni umuntu ki Rich Boy numu artiste ku mazina yavutse yitwa izi byose benefice yitwa ngwiki izi byose benefice urazi ko nahora nibaza ko yitwa Richard ko rashindira muri Rich Boy wapi kabisa gusa mu nyuma nyene naje kubatizwa nitwa Baraka Ken navuke mu ntara ya Karusi komine Bugenyuzi zone nziza ya Rugazi ku mutumba wa Rwandagaro zone Rugazi ni muri indaho hantu ni muri province Karusi komine Bugenyuzi Karusi ndakubwira ahantu nzi Karusi nzi ahantu bita Shanda hibagiye verema harana wanda hazi verema nuko ahantu hari soko
ya haranavumbwira ibisagara bibiri bivunye cyane ibisagara oya pana kuri centre ibuhiga ibuhiga ndahazi hajya kuri rya soko y'Ibuhiga je ndahazi international hajya ni bize ibisagara bibiri bivumye ni Buhiga no kuri centre muga havunye cyane ni Buhiga uko biri kose muga nuko ngira naho okay banzure kere mpeze kwidonda waciye kware jambo naza kwidonda saba bandanye okay navuke mu ntara ya Karusi abanyakarusi cyane cyane ndabaramukije cyane mushigikira impano yanyu natse ndabaramukije ndi artiste mushasha kuva mu ntara ya Karusi murashobora kuja ku mbuga zose mukandika Rich Boy 257 mukankurikirana mukagenda amaga share share subscribe n'ibindi nyene byinshi comment mugahana abagenzi banyu bakumviriza indirimbo ndimba imeze neza cyane yitwa Darling ni indirimbo itaramara n'ukwezi ndacanye shasha muri saa nta nindwi zibiri nta niyingira ahe oya nta niyinga kuva umheri ya karenke nta niyingira ahera kwe wahejeje kwivuga amazina wambwiye ngo uracivuga amazina nahejeje bandanya none kutavuze ati no musi ndi kuri ba Manote TV mugire subscribe ga kuri ba Manote TV mugire subscribe comment share n'ibindi nyene byinshi mushigikira ashoboye umunyarusa kwa Abuja Flavor nyene basanzwe babizi ko none sidabazana impano we mwane w'umuzi Rich Boy ni ryambere mumbonye rero kuba ari ryambere mumbonye no munsi rero nkeniye ko tuza kwinjira mu mizi ya Rich Boy ni muntu kitwumve impano afise imeze gute Rich Boy nako tumeze neza nta kibazo na kimwe meze fresh bro nta kibazo na kimwe ntacho wari nari wanywe wahembwe byagenze neza burya umuntu kugira amere neza bisabe cyambere na mbere aba yariye ahubwo icambere aba yakoze aba yakoze akaba yari akaba yanahembwe yananyweye aba ameze neza ariko hari kandi kantu reka gasunuzo akaba yanasenze gusenga byose nivyo duhera ko bro gusenga nivyo duhera yego okay reka tugaruke turamanutse rero kuri Rich Boy tutarashika kuririmba kwanza je ndagomba guhera inyuma ko n'iryambere uje kuri ba Manote TV undi munsi nawo tusomandanizo twari tugeze ni watuzanira yindi ndirimbo sivyo tutarashika no kuririmba nikihe kino catumye kigupushinga kugira ngo reka nje mu muziki je Rich Boy ntangure kuririmba kuko niyo ndirimbo ya mbere usohora ni impano niyumvisemo kuva kera je nakuze numva nkunda ibintu byo kuririmba nyene mbona bajya bagra badukuriye baririmba indirimbo nkazikunda avuga ati je nanje vyombera kuvuga je imistari natanguye kuyandika niga mu wa gatanu wandika ubu nho utangura kubera ubukene ntanguye gusohora 2020 umugabo no kuvuga ubu rero akanoti karabonetse nta kibazo na nyene turahenda gusa nyene henda tu ego muri kwa rugendo nyene urumvise ko ufise impano uranditse biragoranye ibintu vy'akanoti mu bakanoti kako karaboneka bukebuke indirimbo ya mbere ngiye urayiduhereje urugendo rwawe kuva mu kwandika kugira ushike muri studio indirimbo yiduhereze ikintu cyakugoye niki Nchangoye cyambere muri studio byarangoye cyane kubera nyene uraza ari cyambere ugiye muri studio nagenda recording ya mbere barayifuta nagire numve kumpenda cyangwa umunyarusa w'Abuja Flavor nashenda bivuga indirimbo ya mbere barayifuse yarayifuse ati genda uzane indi song nyene nitwika ndagenda nyene tumwikaye ndasubira ndaraba indi mistari nanditse ndamushira avuga ati iyo ni fresh sana ifuse kubera ikirere yayifuse kubera amajwi yari yanditse nabi waririmba nabi kameme urazi ibintu utaraja muri studio kenshi hari ibintu nyene ukigira ubwoba bwo muri studio urabizi nayo ko bigoye sana tu duhitamo kuyiheba Ashitamo kuyiheba kugira ngo ukore iyo yindi ishoboka reka tugaruke kandi urashitse muri studio indirimbo urayikoze urayiduhereje irashitse mu bantu bayakiriye gute bayakiriye neza vyuzi nyene ziriyongera tu urabibona nyene kirikira kuri kiguranwa mu bantu nta kibazo na kimwe no mubarira vuzwa bro urumva we aho magamu kame jewe ahantu ngunda kunwera n'ahantu hanywera abantu tuba turuhutse ntidushaka ibintu ngo bidunda kuza abasaza mu tuba twiruhukiye gusa aho baca kunywa abantu bakaja guma kuyogoreza tuba turuhutse nyene gusa ndashaka rero twumvirize ya ndirimbo rero ya ndirimbo niko ndavuga Darling ariko tuze kugira akantu gatoya cyane kubera ko n'umwanya uri kuri natujana umvise ko tuba tuje kuri kindi kandi hantu duciza kuri ya ndirimbo Darling rero Rich Boy hodi mapenzi hebu fungua sitaki kuingia nahitaji kukujua nasikia unaumiza nasikia unaua eti upendi maskini kwa nini unabagua kuingia bure la kutoka maumivu mama ukosesha raha umebaki jivu okay nuko nyene indirimbo rero muri kano kanya isazwe igaragara kuri ntuze kuri YouTube yawe ya ntuze ya YouTube yawe channel ya YouTube ni kuvuga Rich Boy 257 sivyo muri kano kanya rero hageza kanya kurusako Zenda kuna kurikirana abaririmbyi bijya no muri byo kugenda muzanega hano ko mba namukurikiranye cyane page yawe ya Facebook eske niyo muririmbyi niyo mu journalist niyi
ni umuririmbyi artiste ya nimba ari umuririmbyi kora iki tuba tubona kugumushirako amakuru biravana mani wahindutse ni radio ni posting ikintu kimwe oya muri igerero ni y'umuririmbyi igere ni y'umuririmbyi ariko ngo mbona icako n'amakuru ariko cyane amakuru ya Natasha oya bro Natasha urumva nyene no muntu arenze sana ariko nabandi si Natasha gusa Natasha nawe arabasumba gato nyene okay si Natasha gusa ariko nabandi kubera iki uri umujournaliste bimeze bite ni Natasha gusa ko ya Natasha sanzwe ndamukunda ariko nabandi je ndega mba nabikurikirana urumva kame murabona umuntu agize ikibazo yoreka kumuposta sibyo ni kuvuga rero uwo muri ako kanya wabaye umuntu z'umujournaliste oya musanzwe reka twimanukire je n'umunyarusako abaje dukurikiye bamaze kuvyumva cyaho nirenganiye tumanukire dushike no kuntuze no kuri Rich Boy umuririmbye turi ku muri Rich Boy umuririmbye indoto yawe ibisa dufise ni yihe kuzotera imbere tunyene nkaririmbana n'abantu bakomeye nkakubita amashow hanze y'igihugu no mu Burundi ugakubita amashow ukuzuza niyo ndoto y'ibisa dufise ego tubwira umuririmbyi rero uyinspira ko vuga tuno muririmbyi niwe ni inspira ko mu kuririmba David niwe inspiration yawe mbere ko turangiza n'ikiganiro akajambo kanyuma canke agasunika rugi cyanye niba hari ikibazo ntakubagije wewe warushaka ko ndakubaza cibaze uce wongera uyishure Rich Boy uri mukundo ya sinkunda na rukundo nije kibazo narubwe nakubagije nizije tamaje gusa ico nico misemo oya benshi harabahora babimbaza inbox kubera ikiri urusinya ko bakuvuruka na mwanya ndaronka gukunda yaranagira kwanza ndashara umwana dusezera bakunze rero ko baradukurikiye vuba ntango shika muri kano kanya yoki abakunzi mwese mwako muradukurikirana kuri Bamanoti TV turabashimiye cyane twasaba ko mwogenda kuri channel ya Bamanoti TV bagira subscribe share comment mukagenda no kuri Rich Boy 257 umwana azananye impano umwana aje gusora abanyarwanda basubizi wabo abatanzania basubizi wabo aheje kubasohora aca basanga ni wabo uruco bitoge nabimirize ndacumva urutso batakaga habagende amuco basanga niyo bari kandi ndabasanga ni wabo ubatsindagirire hajya nyene yego bro yes aba rero cyane nyene naho mu ntara nziza yiwacu ya Karusi banshigikire nabandi cyanda habona hagibuhiga ayibuhiga abantu bibuhiga ndaze ko mwamudukurikirana ahantu bibuhiga aho bibuhiga narahari akaboga ndaha yes mbere ko turangiza n'ikiganiro nari kumwe na Rich Boy usiye kuri YouTube cuja kuri YouTube yiwandike Rich Boy 257 ugire subscribe ugire like ugire na comment ugire na shohereze n'abagenzi y'indirimbo yiwe nziza cyane muri kano kanya mbere ko ndagiza n'ikiganiro kanabwira ko nahegezwe kandi na Gastar Studios iyo isanzwe ibahereza ama photoshoot ikabahereza ama video nukuvuga ama video yo mu manza canke ama video y'indirimbo video ubushaka n'ama photoshoot abaragohereza mu rubanza canke uri wenyene aho rero bakorera hehe bakoranga ngaha mu Kamenge kwanda mama neza ku rya 14 ubakeneye cubandikira ku ino nomero uri kurabona ngaha iruhande rwanje ndiko ndavuga hano ibubamfu bwanje hama kandi Rich Boy ndeka ngorera agafaranga kama kandi ndiko ndakorera agafaranga ndabibutse kandi ko ukeneye kwambara neza ukeneye agastire keza ukeneye uduhuzu twiza cujanga ha kwa Maduwa Fashion abakorera ngaha mu Kamenge imbere y'isoko nyene iri haruguru ya Kamenge canke ucumwandikira kuri WhatsApp uri kubona ngaha ndayibutse kandi ko muri kano kanya kandi umuntu wese afise indirimbo akeneye ko guhitingisha akeneye ko ivuzwa cyane uraca uturondera tuguhuze n'umusobanuzi wa filme bita VJ King Kautinde agushira indirimbo yawe kuri filme kuri gusa nta mahera agusaba utwandikiye ku inomero yacu nyene muze dusanzwe tukoresha nta nshuti nkaho tikiremva ko nako muri kano kaje ko imbere kamera ni Manoti Promoter le maître de cérémonie Manoti Promoter te mettra to cérémonato ubuza kwigana iyi noti azofungwa amta VIP behind the camera ndiko muri vendo shora kubona ivyo ndashora kubona kamera man mfise Service ni engineer T just cameraman mugira amanota n'amanoti be blessed.